ariho gusa urumva nta bintu babirenze niwambwira ko nkunda je sindambura ko ndamukunda urumva dukundana ako kantu sheri wa M David wabyumvise dewe ngo umwisemba kandi umwishyirako ako kantu kambikire oya none umuntu akubwiye ko gukunda bisanzwe umuhungu ni wabwira umukobwa ko amukunda urumva we muri make barakwirehereza urumva urumuhitinze ati ndumuhitinze baramwirehereza okay M David message hello guys mwese ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye nkuko bisanzwe kira iko ndidugira nyene kidogo duhuye n'umusani uwo bitwa M Davido boy from Bugendana M Davido fresh ndakubona urameze neza M Sat neza yone kugakinga uri kura buying nyene fresh kwana kukoze hit song no mu hit song none hit song sivyo none we wakoze hit song ukaba uri kuragenda n'agakinga nawe byakugendeye kute mu bisanzwe kora ibyishimo mfise aba followers kandi bashimishe byasabye ko rero bikinga okay M Davido genda kuzi neza Bugendana ariko ubuye neza abahazi igitega turi muri quartier Karera ya mbere tukaba tukubonye uri kurarya umunyenga eske ni kinga waje kibugendana kumvo z'ibitoro cyanke bimeze gute urabona kuntu bari dutembera za Amerika hariya za mu Buhinde nkuko sasa muri karizunkuranga ya cameraman umvise wa mutipe yo kare karaha kwavuye muri Amerika no mu Buhinde ariko iri kinga mu ndabire amafire yatuveza India oya reka kubeshya M Davido vuga ati igitoro cyabuze oya mbwira none we kuva Bugendana kugera igiti twabise imiduga yose bapani ba Steve TV ndahira umusare none M Davido okay ibyo kwanza tubaze tubyihoze iri kinga niryo wakose nigi wawe cyangwa uri kurarya umunyenya yene bisanzwe uko bisanzwe iri kinga numufana yari mpaye ko buratembera ko indirimbo yanje amuryoheye buraturuna ngaho buratembera nkuko bisanzwe ando he ibintu biremerera biri hari yari paritse nkuko M Davido uri kurancangaye okay M Davido uno munsi je haciye amasaha make mbonye wadugije indirimbo shasha iri mu bwoko bw'amapiano mbega irya ndirimbo yoba yitwa gute irya ndirimbo yitwa vyume vyumye vyumye byo kugendera ku ikinga cameraman ngo vyumye okay M Davido ryo kinga ryawe ndabona umenga nta n'amafire rifise okay indirimbo kubera iki wahisemo kuyita vyumye ni jambo rya buri muntu wese aryoherwa cyane hari ukuntu aruryoherwa ukavuga ati robo ngoma ndyoherwe birangiye okay M Davido indirimbo niwe wayanditse cyanke niyo waguze cyanke bimeze gute indirimbo niwe nanditse ahubwo nsanzwe nandikira n'abandi ibintu nk'ivyo kwera okay M Davido kwibona uri kuragendera ku ikinga abafanzi bawe uri umuntu tuzi kuri Facebook ushobora gupostinga ifoto ikarabwa ukaronka amajeme ashika 3,000 binarenga eske mbega wafana bawe bariko bakona uri kugendera ku ikinga nkiri ngira ngo ari gukomerekeje gato yobo bugwaye cancer wewe uri kuvyakira gute ni ibintu bisanzwe kandi umufana ari ntije abari ngahe hefa bancungira ibintu byanje by'imizigo nkuko ati rero afise n'imizigo ikora umuntu bavuye muri Amerika afise tunaba ya depoje ibintu nk'ivyo okay M Davido ni kihe kintu uri kurategurira abafana bawe apare y'indirimbo vyumye twabonye wasohoye uno munsi ndabategura ibintu vyiza ibindi bikorwa biriho muri studio amakonsere n'ibindi biganiro ku mateleviziyo baje no kwiraba kuri YouTube kugira ibintu bibandanye bigenda neza okay nk'umuntu atakuzi M Davido kugira aronke iyo ndirimbo yawe yoyironka gute kuri YouTube indirimbo iriko kuri YouTube wanditse vyumye nta ndirimbo nimwe kwisi baho yitwa vyumye niyo yonyere yitwa vyumye okay hewe wabomotse umuntu yitwa M Davido oya ngo nawazi wumvise M Davido watubwiwe gufisa uduhiti twishi ariko
oya kubera umuntu mubaje ngo uranzi arashobora kuba kunze gace y'inumero avuga ati sindakuzi kwa ni uburenganzira bwiwe. Okay M Davido. Okay uratubwiye ngo indirimbo yawe boyisanga kuri YouTube mbega bo kwandika gute apare ya vyume vyumye izina boba witwa kuri YouTube ni rya gute? Wandika urudome me amukandika Davido mu kirundi amukandika boy cyose hamwe ugisomye uca usoma gute? M Davido boy. Okay M Davido boy kubera iki? Kubera iki? Kubera iryo ni yitwa ry'abavyeyi bampaye. M Davido boy nawe reka kutubesha tubwira izina giwawe rya vrai. Izina ryawe rya vrai. Rijya nyene ryanditse ku ibiya yo muri Ecclesia yambura mu Ecclesia sinzi. Rijya nyene ryanditse ko hari. Nitwa Nshimirimana Emmanuel David. Okay. None rero mvuga harumenze. Urumva warahinye indome nyene biragenda fresh. Okay M Davido. No munsi tukuzi ibugendana. Mbega washitse igitega uje kuduza ico gikorwa cyawe canke waruje nyene mu ma promotion yo kuduza indirimbo yawe canke waje kuraba ya mizigo yawe nyene? So nanje promoting ingoma yanje nkuko bisanzwe n'ibindi bintu nyene tuba tubise zindi business nyinshi. Okay M Davido nikiye kintu cyakugoye mu buzima kuri no ndirimbo ya vyume vyume? Ni indirimbo bigoye kuntu uja muri studio kayiririmba mu producer byarutwaye ibintu byinshi beat yaratugoye gukora beat y'amapiano n'ibindi ni ibintu usanga bigoye sana. Okay nakaye kajambo bwira abafana bawe bariko barakurikirana indirimbo yitwa vyume vyume ndazira cyari shashya iracyamota ubushashya sasa abafana banzi ikintu babwira bagende kuri YouTube bayishigikire bakore partage nkuko bisanzwe nyene amatubande dutera imbere twa n'ibindi bikorwa bimeze neza. Okay uno munsi turi ku mpera z'umwaka turi mu kwezi kwa nyuma mbega niyo ndirimbo igiye kurangiza umwaka kuri channel ya YouTube yawe cyane hariho iyindi utegura ushobora gushira ko kuri YouTube? Oya niyo ndirimbo izorangiza umwaka n'ibindi bikorwa ni mu mwaka wese. Okay M David ndumva uri kuradutegurira ibikorwa byiza cyane kandi bizogenda bidufasha muri no industry yacu. Okay M Davido niyo ngoma ya nyuma yo birangije uno mwaka cyane hari yindi uri kurategura izoja ko nko ku Noel cyane ku bucari bonane? Ku Noel dufise ibiteramo dufise ama concert twahamagawemo tutarashobora kwemera kwera ibiharuro by'amafaranga ibindi bikorwa no mwaka wese. Okay M Davido inyuma y'indirimbo igiye ahabona bega nikiye kintu uyiteze nka gishasha kwiyo ndirimbo igiye ahabona? Ibintu byinshi ndayiteze ko cyakwanza nuko abantu bayikunze bagomba banyandikira kuri za WhatsApp na zande hose bagomba bambwira ko indirimbo imeze neza bamaze kuyumva nta muntu umwe arangayira. Okay ndabifise ko imigambi myinshi. Aho ni byiza M Davido urafise management canke wikorera ku giti ciwawe? Hariho management nyinshi usanga zaturondeye ariko ugasanga turazase hakabaho n'ibindi biharo tuba turiko turapanga imbere yo guhiga management. Urumva uri gukora ku giti ciwawe? Niko ndikorana muri iyi minsi. Okay niziye ntambamye uri kurahura nazo apare y'uko uri gukora ku giti ciwawe? Intambanye ni nyinshi rahura n'ingorane nyinshi kuririmba biragoye bisaba kwihangana no kwizera. Okay M Davido nk'abatazi yo ndirimbo batarayaja kuyiraba kuri YouTube yawe kapera y'amasegonde ashika 30 kuri vyume vyume kugira bamenye uko ari we mwanditsi kandi ari we muririmbyi. Icupa rimwe nturenze madame wawe ntumwime abana bawe bahereze uyu munsi ntimwiyime reka tunywe inzoga tuyihaye hamwe ibibazo tubihambe reka tujye amahera tuyahaye hamwe uyu muziki tuwutambe wagwanda naje umunsi umwe nzoririmba mani. Okay M Davido mu ngoma yawe naraboyemwo icana ya uri mu rukundo cyane n'umuntu wiko? Aya bijya twe tuba dufise benshi ariko kuja muri video ibintu bisanzwe. Okay none uri mu rukundo cyane uri single? Je ndi single. Sheri wa M Davido arakuyakanye imbere ya kamera nuwonda kino biganiro uze kuja muri comment uvuga ati yanyihakanye kandi umwihakanye ku murango ageze sheri wa M Davido ageze igitega arakuyihakana sivyo ageze bugendana za kukubwira akagukunda kuntu bimeze ariho gusa urumva nta bintu babirenze niwambwira ko nkunda je sindambura ko ndamukunda urumva dukundana ako kantu sheri wa M Davido wabyumvise dewe ngo umwisemba kandi umwishyirako
ako kantu kambikire oya n'umuntu akubwiye ko gukunda bisanzwe umuhungu ni wabwira umukobwa ko amukunda urumva we muri make barakwirehereza urumva urumuhitinze ati ndumuhitinze baramwirehereza okay Davido message ku bantu bavuga ati ibyo uririmba ntabyuzi ubambira aka message kamwe message nuko umuntu wese ategeza kurabana n'ivyiwe bitakuryoheye niyo mpamvu Imana yaremye abaririmbyi benshi umunyagihugu wari wese aricagura umuririmbyi yumviriza nyamba ukunda Wizkid uruviriza Wizkid n'uburenganzira bwawe amaranje abantu bankunda ndabubahiriza abanda ndabakora ibyo bashaka nkuko bisanzwe akandi ka message ku bakunzi bawe aka message nababwira nuko ndabafite ibikorwa byinshi kandi byiza ibintu bigiye kuza bimeze fresh aho ni byiza abasi bawe nawe wababwiye ati barabane n'ivyabo Davido turangiza ikiganiro uramaze kurya umwana cyane kurya umwana yayo ikibazo nshobora kwishura mugabo imihura yiki miho ndamaze kuyiga Davido akabenze ku bugari canke inka ku ntoze ku burobe ico kibazo sinaco nyene nshobora kwishura Davido akajambo kamwe ku bakunzi ba Steve TV Steve TV bagende bakore subscribe kuri channel ya Steve TV Entertainment kugira tubane kuronka ibiganiro bimeze neza dushigikira impano zacu z'igihugu bro ndagushimiye cyane gose bakunzi ba Steve TV mwese ndabahaye mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye twibagiye kubaramutsa cyangwa kubahereza mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye n'ingene twari tubonye umusitari tuzi ahitinze akubita amadika mu isaha imwe kuri YouTube na Facebook tuca tuvuga ati reka tubanze dukwakwanye akiri karanyonga ako gakinga rero ndabinginze muke mugira subscribe kuri channel yiwe ni Davido ukeneye indirimbo shasha yasohoye ni vyumye asigaye kuri Steve TV Facebook turiko YouTube Instagram Twitter ndetse na TikTok na Snapchat hose wandika Steve TV turabakunda ciao